Ndashaka ko umuherezi ariko aranyumviriza umuntu wese yifuza gukorera Imana ishaka ry'inzu ya data rikuri uzohura n'ama-challenge menshi, uzohura n'abantu bagerageza kuguca intege, uzohura n'abantu bagerageza kubwira amajambo yo kurondera ukungene woshira hasi ibyo uriko urakora ugabanya akariro kubijanye n'igikorwa c'Imana, ariko ntukabahe amatwi na gatoya. Suko uri umuherezi bizigura ko vyose bitunganye. Nige gusanga kenshi dushira umutima mu kurondera ibyo tubwira abandi, mugabo ntirushira umutima mu kurondera natwe ivyo twokwibwira. Imbere kuja kubaka abandi we ubwawe ntubanze wiyubake. Imbere kuja gufasha abandi we ubanze ubwa mbere wihe ubufasha. Utegerezwa kwitoza gusoma ijambo ry'Imana we ku giti ciwawe mu ntumbero yo kugira ngo wumvire Imana, kuko mu ijambo ry'Imana tumenya ico Imana igomba, ariko mugabo kandi no gushira mu ngiro ico ijambo ry'Imana riko riravuga. You can't be a good leader without being a good reader. Abongereza bavuze ngo ushobora kuba umurongozi mwiza utari umusomyi mwiza. Rero reka kurondera ico abandi babarondera bwa mbere na mbere wowe gucika ico ukeneye abandi bacika. Doge kubakira abakunzi bacu bo kuri chaîne Ubugingo Busagutse TV, ni Apotre Kevin Sibomana agarutse ubwira kandi mu kiganiro ibango ry'ubuherezi. Ndize neza nakikiranya ko abatari bake muri ko muragenda mumenya byinshi kubijanye n'ibango ry'ubuherezi. Ico ubuherezi buri kiranga ubuherezi, aho derukanizwa kuvuga ukungene umuherezi Imana imutera intege, ngene umuherezi abwirizwa kugwa ikinyanya, afashe kibitsanyo cyo canke afashe ikigwanjiko cyo canke inkota yiwiwe. Ndikuvuga ngo mane majambo igihe umukozi w'Imana canke umuherezi ariko arakorera Imana ntabwirizwa na gato, ntabwirizwa n'umunsi numwe gushira hasi umwete n'ubwira. Ndakungene Dawidi avuga ngo ishaka ry'inzu ya data rirange. Ndashaka ko umuherezi ariko aranyumviriza umuntu wese yifuza gukorera Imana ishaka ry'inzu ya data rikuri uzohura n'ama-challenge menshi, uzohura n'abantu bagerageza kuguca intege, uzohura n'abantu bagerageza kubwira amajambo yo kurondera ukungene woshira hasi ibyo uriko urakora ugabanya akariro kubijanye n'igikorwa c'Imana, ariko ntukabahe amatwi na gatoya. Amatwi yawe uyahe Imana, amaso yawe uyerekeze iyo uriko uraja. Ndakubwiza ukuri yuko uzoshika aho ijuru ryavuze ko uzoshika, kuko si umwana w'umuntu yaguhamagaye, si umwana w'umuntu yagutoranije, ni Imana umuremyi w'ijuru n'isi yakwize. Paul avuga ngo ko yabonye ko turabo kwizigirwa. Imana abonye kuri wo kwizigirwa ikuzeza umurimo wayo, ikuzeza intama zayo, ikuzeza ivyo ibona ko ukwiriye canke ushoboye gukorero. Ntubwiza guha amatwi yawe uwari we wese, bandanya komeza umenye neza yuko umviriza umwami Imana uwaguhamagaye, uwagutoranije ari kumwe nawe, kandi azogushikana kumpera y'umuhamagaro wawe, azogushikana ku musozo w'ico yaguhamagariye. Rero uyu munsi kuvuga ibintu indwi bibuza kuranga ubuzima bw'umuherezi. Ibi rero urazi kenshi abaherezi nko nkunze kubivuga, abaherezi nivyo barongora abantu canke bakora igikorwa c'Imana kubw'abantu, mugabo hariho erreur, hariho ikosa bakunze gukora, hariho ikintu ntifuze. Nababwiye ko nzogerageza gusangira namwe bimwe nabonye ko vy'ukuri vyafashije ubuzima bw'iwanje, hanyuma nimba ubona ko vy'ukuri woshobora kubirabira ko kuvyigira ko nabizo gufasha. Ndakubwira ijambo ry'Imana ivuga dusomye Yeremiya igice ca 6:16 avuga ngo nimugende mwitegereze inzira z'abakera, iyo muzosanga kandi inzira nziza, iyo muze muhicemwo, ivyo nivyo bizobaha uburukiro bw'imitima yanyu. Imana avuga ngo genda mwigire ku nzira z'abakera, genda mani maja murabe ababitangiye imbere, genda murabe uriko arakubwira ati iki kintu nabo ikintu kica iyo ugikoze uronka ya resulta. Rondera kumenya mbega uri imbere yiwawe canke wirukiye imbere yiwawe canke ufise ico yabayemwo imbere yiwawe, nigiki ubwirizwa kumwigirako. Imana yakunda ko twigira ku bantu, to learn from others ni kimwe nk'urufunguruzo rukomeye mu bijanye n'umuntu akeneye gukomera, kudakora amayerero abandi bakoze, kutihenda uko abandi bihenze, kutagwa mu mutego abandi baguyemwo, ariko ugatozwa ukamenya neza mbega ni gute no kwitwara, ni giki cotuma nanje ntazosanga natakaza umwanya, kuko hariho urazi, hariho abatwitanga imbere, harabo tubona imbere yacu. Ugiye kumviriza ubuzima bwabo ntushaka kumenya gusa ivyo bakoze kugira ngo bashobore kuba abadasanzwe, rondera no kumenya ivyo bakoze batakabwirizwa gukora kugira ngo nawe ntuzobikore. Mana majambo ntimwige kubijana n'amasuguse gusa n'amahesita abandi bagiye bagira, mugabo nimwigire no ku mahesheke y'abantu. Ivyo nabyo bizogutuma
utagira amayesheke bizogutuma nawe utihenda mu rugendo rwawe. Rero ibi bintu ngiye kuvuga ni ibintu umuherezi abwiza kwama igihe cyose ariko aritoza. Ibi ni ibintu bibwirizwa kuranga umuherezi uwo ari we wese. Hari ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo c'Abahebura yuko umuherezi nawe abwiza kwitangira ivyiwe bimaze, kuko nawe hari igihe aboneka by'ukuri ko hari bitameze neza. Ndikuvuga mu majambo suko uri umuherezi bisigura ko vyose bitunganye. Kandi kenshi mu buherezi nege gusanga kenshi dushira umutima mu kurondera ibyo tubwira abandi, mugabo ntirushira umutima mu kurondera natwe ibyo twokwibwira. Rero ivyo ngiye kuvuga ni vyubaka ubuherezi bwawe. Imbere kuja kubaka abandi, we ubwawe nubanze wiyubake. Imbere kuja gufasha abandi, we nubanze ubwa mbere wihe ubufasha. Imbere yuko witaho abandi, nafata akanya ko kwiyitaho. Kubera yuko uraza urashobora gusanga wabaye ikiraro, urashobora gusanga abandi bagucako bakabandanya mugashika mu byo Imana ibahamagarira, ariko we kura kutigeze witoza ivyo ubwirizwa gukora. Ciye numva haje akagakuru nigeze kumva rimwe na rimwe ndakunze gukoresha ndiko ndigisha, n'umugabo yaratomboye amafaranga ashika ku miliyaridi w'amafaranga y'amarundi. Nagakuru mu vyumvirize neza. Hama umugabo baravugana abandi ati uyu muntu amafaranga umuntu ntiyoshoka ayamushikiriza gutyo nyene, ashobora kumugira nabi kuko ntayiteguriye. Uyu muntu ifo kutumanza tukamurondera umuntu psychologue amufasha kugira ngo ashobore kumenya ukungene amafaranga ashobora kuyakoresha, kuyatunganya. Nuko baragenda barondera psychologue, hanyuma araza atangura kumuganiriza, aramubaza ati mbega amafaranga umaze gutunga ugakoresha umugamba ngana gute. Agenda amufasha kugira ngo amumenyereze wa muntu, kugira ngo baze kumubwira ko ya mafaranga arayiwe mugabo yamaze kuvyitegura, ntibe shock. Ko urazi ko hari abantu bagira shock swat mu buryo bwiza cyangwa mu buryo butari bwiza. Umuntu ashobora kumva inkuru mbi ikaba shock kuri we, shock ibintu ashobora kumva n'inkuru nziza ikaba shock kuri we. Ndazi umwe mu buto bwanje turiko tukira abana batoya, hariho uwonzi yitavye Imana kubera yagize umunezero urenze, umutima urahagarara. Hariho abantu benshi bashobora kugira ama crise cardiaque bitewe n'umunezero nuvuga urenze bashoboye kugira. Abana bakagira umubabaro urenze, naho nyine bikagenda gutyo nyene. Nuko icyagiye kuba mu nyuma aramutegura, aramubwira ati uronse amafaranga na gutya uyakoresha iki. Baraduga mu mambwe ati burya rero wana ko tugeze ku miliyaridi, burya aya mafaranga urayafise, aya mafaranga wayatomboye. Hama namubaza ati nega kubera ko wafashe umwanya wose kugira ngo urinda kunsobanurira na biriya. Ati nuko tuzi ko umuntu ashobora guhabwa ikintu atari yiteguriye hama kikamugira nabi. Ati vyakwerdo wabigize kubera ko mwanyumviriye ko mudashaka ko no bikintu kitari ciza. Ati ego cane gose. Ati kubera yuko ndukuri wanyumviriye ko kandi wangiriye neza, nandi ndakugabiye miliyoni 500,000. Wa mu psychologue yari karamufasha, umutima wewe uca urahagarara. Yafashije uyundi mugabo we ntigeze yifasha. Rero n'abaherezi kenshi nibikunze kubashikira aritaho gufasha abandi mugabo we ntiyifasha. Cyo gituma mu statistique batanga baravuga yuko abantu b'uburyo bubiri ari bubapfa cyane gose. Uwa mbere apfa, ubwoko bwa mbere bw'abantu bapfa cyane gose hano muri nosi n'abantu b'abasirikare, kubera ko bama bariko barahura n'urupfu igihe cyose. Abasirikare niwo muce wa mbere w'abantu bapfa cyane. Aba kabiri bapfa cyane nabitwa abakozi b'Imana, kuko bafasha benshi bakabafasha mu buryo bwinshi butandukanye, ariko bo ntibaronke ikibafasha. Ahandi umupsikologe ari ahantu ko yumviriza abantu, arafise na wundi aja kuza kumwumviriza. Ariko abakozi b'Imana nifatiko nk'akaronka nka twebwe urumviriza abantu gafasha abantu mugabo bo karaba ninde nawe aza kugufasha, ninde nawe aza kukumviriza, ninde ashaka kwikorera imitwaro yawe. Abo novuga iyo ubafise n'amahigwe akomeye cyane gose, ariko mugabo kandi hari benshi ubuzima bwabo bwagenze ukundi kuntu nabi bitewe nuko bataronse abantu babumviriza. Rero ibi bintu indwi ngiye kuvuga navuze ko mu kiganiro caheze yuko shaka kubivuga mu kiganiro kimwe navuga aho tugejeje, ariko byose teza kuzobimara uko arindwe, kuko urabikeneye nk'umuherezi. Icambere nuko wewe nk'umuherezi wisomera ijambo ry'Imana ku giti ciwawe, ufise intumbero yo kumvira Imana kucivuga mu ijambo ryayo no gushitsa canke gukora ici ijambo ry'Imana rivuga. Ndabisubiramo kandi utegerezwa kwitoza gusoma ijambo ry'Imana we ku giti ciwawe,
mu ntumbero yo kugira ngo wumvire Imana, kuko mu ijambo ry'Imana tumenya ico Imana igomba, ariko mugabo kandi no gushira mu ngiro ico ijambo ry'Imana riba ririko riravuga. Dusomye Timoteyo wa kabiri igice ca 3 ku murongo wa 16 n'amajambo abatari bake muzi, dushikane ku murongo wa 10 baravuga ngo ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi co kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ushitse afise imukwiye vyose ngo akore igikorwa ciza cose. Ijambo ry'Imana ryo kugira ngo rigutunganye, nawe nk'umuherezi urakeneye gutunganywa n'ijambo ry'Imana. Abarezi benshi barihenda kumva ko ijambo ry'Imana abwira abandi nico nyamukuru, nico gikomeye cyane, it what matters most, ariko ntabwo ari byo na gatoya. Nawe ijambo ry'Imana usoma ku giti ciwawe, Paulo atuma ko ikoti yiwe n'ibitabo byo ngo niwaza uzoze unzaniye ikoti yanje hamwe n'ibitabo vyanje. Paulo yari umuntu asoma cyane gose. You can't be a good leader without being a good reader. Abongereza bavuze ngo ushobora kuba umurongozi mwiza utari umusomyi mwiza. Un bon lecteur c'est un bon leader. Leader mwiza abwiza kuba umulecteur, abwiza kuba umuntu w'umusomyi, itoze gusoma ijambo ry'Imana, itoze kumenya ico Imana ivuga nabiciye mu ijambo ryayo. Ntubibwire gusa abandi, abaherezi turakuze kubibwira abakozi Imana, tukabibwira abandi, soma Bibiliya ivoko umenye ijambo ry'Imana, ariko mugabo kandi nawe usoma Bibiliya kugira ngo uje kwigisha abantu, usoma Bibiliya kugira ngo uje gupartage abantu, usoma Bibiliya kugira ngo ugirisha usangije abandi mu ijambo ry'Imana. Ariko ubu mbwiza wowe ubwabo nyene kwisomera Bibiliya ku giti ciwa mu ntumbero yo kumvira Imana, ica kabiri kugira ngo ushire mu ngiro ico ijambo ry'Imana rivuga. Rero umuherezi wese abwiza kwitoza iki kintu, abwiza kwitoza uyu mutima. Soma Bibiliya atari kugira ngo uje kwisigurira abantu, soma Bibiliya kugira ngo uyisigurire wewe, soma Bibiliya kugira ngo Imana akurongore, Imana agushoboze kumenya ivyo Imana igomba. Urazi ivyo ubwira abandi bitangurire kuri wewe. Burya nagiye gusanga ikizana impinduka mu buzima bw'abandi nuko ubabwira ico wamaze gucika. Igituma abandi bazohinduka nuko nawe banje guhinduka. Rero reka kurondera ico abandi babarondera bwa mbere na mbere, wowe gucika ico ukeneye ko abandi bacika. Nimba ukeneye ko abantu bagira kwihangana, eske wowe urihangana? Ukeneye ko abantu bakorera Imana, wowe urakorera Imana? Ukeneye ko abantu basenga, wowe urasenga Imana? Ukeneye ko abantu basoma ijambo ry'Imana, eske wowe urasoma ijambo ry'Imana? Ico ushaka ko abandi bakora nk'umuherezi nuko wewe ubwawe banza kugicika. Rero umuherezi bwiwe arabwiza kwitangira ivyiwe bimaze. Ikimaze cyabira umuherezi abiza gutanga no gusoma ijambo ry'Imana ku giti ciwiwe mu ntumbero kugira ngo amenye ico Imana igomba, yumvire ico Imana ishaka, hama kandi yongere ashire mu ngiro ijambo ry'Imana rivuga. Iki kintu mucitoze umuherezi wese asome Bibiliya ku giti ciwiwe, apana kugira gusa uronke ivyo uza kubwira abandi, mugana kugira ngo Imana aronke ivyo akubwira nawe, kuko hari umuntu ashobora kugaburira abandi nawe ashonje, abandi bakavyibuha, ariko wewe uriko urananuka, ukaba unanutse, ukaba atamagara ugira, abandi bakadoshobora guhagarara mu bihe bigoye, mugabo udashoboye guhagarara mu bihe bigoye, kandi byari byitwa ko ari wewe wariko urabagaburira. Donc wabagaburiye nawe utariko urigaburira, ivyo bica bituma bo bakomera ariko uguma uri umunyantege nke. Mwibuke yuko nk'akarorero nk'ibitungwa inka kugira yonse ibanza yonyene ubwayo kubanza kugira guhaga, iyo ihaze iraheza ikonsa. Ibitungwa nuko bimeze, n'umuvyeyi nuko ameze. Umuvyeyi iyo umwana ariko aramwonka yonka bijya aba yariye, nikuvuga ngo mari majambo abwiza kubanza wenyene ubwiwe agafungura hama akabona konsa. Abaherezi ni nk'abavyeyi, ntukaje konsa abana nawe utafunguye. Rero banza ufungure ku giti ciwawe, banza wenyene ubwawe yigisha ijambo ry'Imana, mu Imana akurongore mu vyanditswe vyera, umenye ico Imana igomba, wumvire Imana kandi ungire ushire mu ngiro ico ijambo ry'Imana rivuga. Iyo ni intambuko ya mbere ikomeye cyane gose umuherezi abwiza kwamiga cyose, ariko aritoza usome ijambo ry'Imana mu ntumbero wowe ubwawe kugira ngo umenye ico Imana igomba kandi ongere ushire mu ngiro ijambo ry'Imana rivuga. Ndangirize kuri no murongo uri mu gitabo ca Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 22.
haravuga ngo kandi mube abakora iby'iryo jambo ntimube abaryumva gusa mwibesha. Aravuze ngo mube abakora iby'iryo jambo, be the doers of the word. Reka kuba gusa umuntu yumva, don't be just a hearer, umuntu wenyine gusa yumviriza, ariko be a doer, ba umuntu akora, do the word. Shira mu ngiro ijambo ry'Imana ryavuze. Yesu yavuze ngo hari umuntu yumva ijambo ry'Imana agakora ico rivuga. Uwo muntu ameze nk'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare, isuri, imiyaga, ibiki byose byaraje biraseka ariko birasubira inyuma. Rero uwo niwe muntu by'ukuri Imana ikiramundira, uwo ni umuherezi Imana iriko irarondera. Rero mwitoze gusoma no gukunda ijambo ry'Imana ku giti canyu, atari mu numero kugira ngo muje gufasha abandi, kandi mushire mu ngiro ijambo ry'Imana ribabwira, kuko nabo nimba utumvise ijambo ry'Imana kubwira gukora, nabo uriko urabibwira nabo ntibazo kugira bumva ico uriko urababwira ngo bakora biciye mu ijambo ry'Imana. Wowe ni kuvuga ngo ubanza gucika ico ukeneye ko baba. Imana ibahezegere cyane. Tuzobananya mu kiganiro kindi tubana tuvuga ingingo ya kabiri canke urufatiro rugira kabiri umuherezi abwizwa kubakira ko ubuherezi bwiwe bw'ubwizigirwa. Imana ibahezegere kandi bagire neza. Ndabakunda cyane. Tuzodusubira bwana kizokurikira. Ntimwibagire gukora subscribe canke sabone kugira ngo mwandane mukurikirana ibiganiro tugenda tubashikiriza. Ndabashimira cyane gose kumwene mwandane kudukurikirana muri bench, musangize bino biganiro n'abandi bench cyane gose kugira ngo nabo bandanye gufashwa nkuko na muri ko murafashwa mukura mu kwizera kwanyu. Sibyo gusa mugira ama commentaire, mubaze ibibazo ico mwifuza mukibaze kugira ngo bidufashe kugira ngo tubana tujana muri no rugendo. Imana ibahezegere cyane. Shimira nabo bari muri team technique canke equipe technique badufasha kugira ngo aya masanamu bashikire, amajwi bashikire ameze neza kugira ngo byose bigende neza. Imana ibahezegire, ikomeze kubagirira neza. Tuzadusura mu kiganiro kizokurikira. Shalom shalom.